tugende man tugende genda gutero man tugende okay mugende rero mwese reka dukore ikiganiro itonde nani itonde wabonye wowe oya muhungu ariye man umva man nagutwara ndabareka mukubitana genda mutwara ikibazo ni kimwe wereka man genda biriza nimba muri ko muradodeshana iranye nanje akanyenga ndakaye oya kwe chika man tonde nanje barumviriza muri cyana wazi ave have Dakwica man we have no dakwica ugenda man eka come on eka just ngenda man reka dukore ikiganiro wasira byemera cyo wapi none wowe uri wahekwa ni kunguva kuko reka man reka tubyiho birapfa rero byose gira reka pera kwanza twende urunigo rukundo gukuri mu mvura y'amahindu sinza gusiga zabana nawe mu mibabaro kuko nge nicyo niyemeje iyo igijoju ni ryakanga igijoju ni ryakanga rya kabiri basushaka tukubaza ibiki dushaka kuvugisha ibiki we tugomba kuganira nkuko nakuze kuva mu gushika ino ngira none uvuye mu Kirundo ni nagwa twavuganye none nashitse ngaha Kirundo mu komine yitwa gute komine Ntega ina hano kure muhungu Ntega none so ku mugendo umutumba wa Mariza STV every story matters. Yes, bakunzi ba STV muraho meze fresh je ndi good ndi bien meze fresh so shimira Imana kwanza tukengurukire dushoboza buri kimwe hama shimire n'abafana ba STV mwese aho muri aho muherereye abo tuzi nabo tutazi turazi ko mudukunda reka tunabaramutse twongera tunabashimira turazi ko muri mu muhinga bitandukanye y'isi mu buseruko mu buraruko mu manuko mu burengero so abari muri Arabie Saoudite turabaramukije twongera tubashimira ku buryo mudushigikira abari muri USA benshi cyane tufite abafana benshi bari muri USA badukurikirana 5 kwa 5 turabaramukije kandi tubashimira cyane abari muri Sweden abari muri Grèce Norvège donc Norvège bose baradukurikirana muri Congo igihugu kibanyi mu Rwanda i Kigali cyane ni hamwe mu bihugu tuzi ko dukurikirana cyane muri Tanzania aussi muri Qatar muri Oman abo nabantu tuzi ko badukurikirana uyu munsi nundi munsi ivyo gushima je nazindutse nshona karato ku mu sister wanje ariko kandi mfise ikiganiro n'umuhungu bita Kibaju uyu munsi nkeneye rero ivyo yashatse tubishike ko neza tumenye umuziki wiwe neza na neza nuhe kubera karirimba yabikundiye iki byatanguye ryari so nibaza yuko asanze ndiko ndashona nimba tamfata fo kandi sinzi hola vipi twende man icara ngaho no munsi dukora turiko turashona iki kirato mbaka ndakimaze fresh no neze bien ndashima Imana kabisa no munsi niwe ufata mikro je nza ndakubaza unshirira ngaho mikro nkakubaza ugaca wishirira imbere ugaca wishura yani kwaje ndiko ndashona kirato cha sister ndabe ko cyo genda bien ndabwira ikintu kimwe ubuzima bw'intuze mu buzima abantu hari abantu bakora cyane hari abantu bagira dufatirwa kubivaye ni byinshi dukora nko suko no buri jana byo kushonisha kirato ariko ndi umuntu nkunda nikorera utuntu twanje utuntu twinshi ndadukore ndatumenye rero nk'abantu batabemera ko je no banzi gushona kirato je ndabizi vraiment ndabizi kandi ndabizi bien ndabizi kandi urabona ko ngerageza kuko ko ibintu bya ubuzima bwanze urumva sinoburira hose yatuma nshona ibirato rero wewe warambwira ngo sindaguha umwanya singira iki nuko naba mfise byinshi byo gukora ariko rero tubanze tuyage gato sivyo ego wewe watangiye umuziki ryari
cyatanga umuziki kuva ntangura umuziki nari ndi umudanseur nze kuba umudanseur akunda kuririmba sana bishitse ndabona kumenga kuguma ndi umudanseur wapi n'ibyonyorohera cyane mbafise impano nanje yo kuririmba cyane tamo kujya muri studio ndavuga saba abagenzi baranterera bivanye n'uburyo nari nifise ndicanga najya muri studio kubera bigoye tuba underground kujya dushike mu studio tutazwi narabisabye umuntu yarabimenyereye ari witwa Pound Pro turajana arashikana muri studio uyo producer Pinju nonashitse arambwira bro urazi kuririmba ndamubwira yego arambwira amakapera ndamuha kapera arambwira bro dukora akazi urumva kuri shuwa ndamubwira yego ndi shuwa ndaririmba umunsi wa mbere byaramvurutse yamvuruga kubera twari kumwe na Pound Pro ari hose yuba kweri yaramfashije igikorwa kinini arambwira gukora kunoku aririmba ibintu biragenda neza icyo gihe natangura kuririmba hari muri 2018 niho natanguye kuririmba umuziki wanje wa mbere hari mu kwezi kwa kane ndabandanya ndapambana. Uno munsi ufise imiziki ngahe yose aho? No munsi ufise imiziki 7 nimaze kuja ku mugaragaro gusa muri studio ndafise ibikorwa bibiri. Imiziki nimwe imaze kuja ku mugaragaro nta video ufise? Ndafise video imwe naho nyene sindayipostinga iracari mu mashini indirimbo yitwa Kinyabinyabi. Nira indi audio yarasohotse ya Kinyabinyabi? Yego audio yarasohotse. Hanyuma kenshi audio iri hamahera ngana gute? Audio ndiha hado ndiha ka TV nandi ndiha 100. None ukora iki kindi kintu ukora nyuma y'umuziki n'iki? Je kintu nkora nyuma y'umuziki dandaza mu kabari. None ko tuzi ubu barengene buhemba yo mahera bigoye kuyaronka birakorohera cyangwa ntura wiyumvire yo ku munsi umwe amahera uri kurasohora ushira mu ndirimbo wowe uri kurayahomba cyangwa ataco uzosanga bikumariye usange wabikoreye mu guhomba gusa? Umunsi nimwe ndigera niyumvira ko nohomba ne gusa ndafise ku mutima kubwotarayi wanje nzi indimwo n'abankuriye bavuga ati support wanje kandi nanje nzi cyo nkurikira mu muziki. None ukurikira iki mu muziki wewe? Yo mu muziki wanje nakunkurikira nkuko ko barakazi nkuko wewe uri mu journaliste niyo baza gufata mikro ariko kazi kiwawe kiretse nubwo ho barakandi nyuma gusa kubwo je nashimye kugaragaza tarayi wanje umuziki niyo mpamvu nahisemo kufata nk'akazi. So n'abantu baragucinega kugira ati wewe aho biyuwe ibihe bimana reka guta umwana baraboneka bacinege nibobura gusa uri mu gikorwa ubuze commentaire cyo gikorwa uri kurakora cyo batarico. Niyo mpamvu nanje ndabavumbura yaba mube mu madushe yagute na yagute nkabavumbura kugira ngo bamenye ubuzima bwanyu apana kuza muri yihisha amana ibyo kuza muri yihisha sivyo urumva bijya sivyo kwera wewe utararonka emera kutararonka mwe muzotuma ari abantu batubafasha kubera iki mugomba kwigira nk'abantu ntacu ufise nkawo none ufise. Man jya munsi je naribajije ko ibyo uri kuragira ari ibintu by'ubufa ndababara ne byarashitse mu nyuma nariyumvire ndabona kumenga icyo ukoze nico nta kuntu twoshira amafaranga 100 mu kuririmba nyine tukibagira no kugura iswime ne narabyiyumviriye kweri navuga ati me hajya anye kugira bigenze uko amvumbure hari ikintu wasanga Imana igomba kugaragaza. Ego hari ikintu kinini yaniyumvire ko ari Imana igomba kubigaragaza. Ni kuvuga yuko niko bimeze kandi mu buzima umuntu wese aba yifuza gutera imbere ariko mu kugira uzotera imbere bro no kubanza kuryoherwa bijya nyene ufise bijya nyene ubayemo ukenye ryoherwa kubera ukenye ufise ati mfise ibintu nkeneye kuronka ibindi biryohererwe navyo urumva niko bikwiye kumera mu buzima. Niyo mpamvu je sindakuvumbura ngo ngenda kumara amazi ndakuvumbuye ubwo yamenye mbega ni nakuvumbura muri bujya buzima kuko bujya buzima nibwo buzima bwawe bw'ukuri. Bijya abantu bavuga ngo umuntu yakumara amaje yagize iki si kukumara amazi none ni bangahe bakenye no kukurusha wowe si benshi? Barahari benshi kabisa urumva bariho benshi. Niyo mpamvu rero ubuzima tuzoza kuburyo je nibaza yuko abantu barabambona
nta kintu nokora je ndakora n'ubuyede ndakora ndiko nashona ikirato no mu ego sinshona ibirato ariko ndiko ndabishona kandi sinotinya kujimbira kandi ndiko ndakora ibi bintu kuvuga ko turyoherega ubuzima tubayemo je umunsi nzoronka fresh nzobibereka sinaronse ubu ntararonka neza kureka ati ntaco mfise kweri umva ariko ndashima uko biri kose Gusa nanje narakwemereye ko ikiyede ndagikora kubera sino kwama mubare nk'ubu inzoga zirabura mugihe ziba zabuze sinoguma nica uko nyene ndaja gupambana kazi kose nkakora ikiyede kareho ngitangura kugira ndonke nawe umutaye mu Kenya kugira ndandaza akabari natanguye mu Kirovyi yego ariko aho kabari naki wawe naki wanje mugabo kari nk'udukara tudukenya nyene kugira niyungunganye ndabe nanje ko noba aho ni sawa uri kuraza twari twavuganye byagenze gute uvuze ko wamenze ikiganiro naguhenze ikiganiro yego kweri wewe urinde jewe nitwa Mr Koko kandi twaravuganye kweri cyangwa wanyihenze oya no si werandi none je nitwandi oya numva atari ryo none nako nagize cyo wambwiye ikiganiro eke telefone yanje kwanza oya sino kubanga ibiki mwe muraza mugahenda umuntu agata umwanya wiwe akaza kukurondera cyane bro manzi tubangire ikiganiro none je mwaramenze urumva ari byo none wewe uri Mr Koko wahe jewe je ni umuririmbyi nanjye bisanzwe umuririmbyi w'umurundi ngaha nyine mu Burundi nanye gashamu indirimbo yitwa gute fise urukundo indirimbo bita urukundo ngwino gira reka pera kwanza twende urunigo rukundo gukuri mu mvura y'amahindu sinza gusiga zabana nawe mu mibabaro kuko nge nicyo niyemeje iyo iryo jwi ni rya kangahe iryo jwi ni rya kangahe rya kabiri umudiho witwa gute umudiho witwa ndabwiye n'umudiho daye nawe nzi kuririmba wo uririmba icyo utazi wana aririmba muri ibyo atazi niyo bayita gute umudiho ni hip hop oya inaranibi inde aranibi niyo je hari ibiganiro twemeranije nawe sana mani tubise dukora ikiganiro twumvise indirimbo yawe twibandaniriza ishyaka oya mani je umuntu twavuga ni mugomba kakutuvangira bro oya ndavangira ibiki none mani kakutuvangira kwa yashe hasi nibi idaye mani rete urofa oya mani oya mu wumvike n'umuntu mugomba gukora umuti oya banzureke na jewe nako turabagarariza oya garariza biragusha nakubwire bro nako turabagarariza yandi ubushikashe kugira ikiganiro man kandi ndire kwanza nyumvirize kwanza je nakumvike ega we nakiro dufisa je mfite n'uyu andi nje kunyinjira ikiganiro cy'uwanje je mwanya na ninji nibere mu kiganiro cy'uwanje uje kunyitira manzi oya abanza reke ahubwo je nabanza reke na jewe angirire bani ndaguterura man je ndaza kukuranyikira kazi ndaguterura ndagushire hariya nterura none urabona je nawe kibazo cyawe ufise n'ibindi je nshaka na jewe ikiganiro none ushaka ikiganiro yego tugisaba ku kanyara oya si ukanyaro nimba bavuganye n'umuntu wakavuye ari ubu nyine ntacyo nkora rero kuko jewe ntuntegeke ingene mu kazi kawe ntacyo ukora naje ntacyo wongera kunkorana abaye seri none muta ndabira nuko nawe umuntu oya wowe none ushaka ikiganiro wa gahunda oya nta gahunda rero nimba naje jewe ningoma gusubize zamani ndakubwira uzo witwa Mr Koko Koko rero nibi none umurundi uvuka he vuka mu Kirundi genda rero uba he uraza kunyandikira kuri WhatsApp tuca dukora ikiganiro ubwira gahunda oya nta bya gahunda we nimba wambwiye nkaza twahanye rero musaho uvyute sana none wanifashe ndagushika ngaho ariko wizanye sinakuzanye twavuganye mugana ariko sinakuzira munsi uyu munsi mana yisi n'ijuru wewe witwa Mr Koko fata umuntu tuvugana je witwa Mr Koko reba neza arimo naco ngiri kubaza wowe shaka ikiganiro sana vayo rero dukore turavugana mugane n'uyu oya uyu rero uramurusha kuri iyi ntabwo hoba je ndamusumbye kweli mugire muhane kwanza je ca nkora n'urusha uwundi abafana baratubwira ubukazi ni wowe ndakwinjira mu buzima bw'abarapere mani
ubwo turabagarariza gusumba wewe sana. Oya si okay tugira kurera ni turagiye muhane mukubite kafera ushira mu buseri unyereza nta bintu by'ubuga fise je urumva ko ushobora kunshira hasi bana genda gushira down nindatangura natanguye nta kibazo mbwira ikosa nakoze ma rimbwire mbwira icyatumye mubwira ma rimbwire je ko mbona atakosa nakoze ma rimbwire mbwira icyatumye mubwira ma rimbwire yeah ijya mbere mami nyikubona narakubwiye ko ndagukunda hanyuma nawe uturabyemera yeah nakwiganiye ingorane zanje narakubwiye yuko jewe nkunda ubwo nkunda bo batankunda yeah wambwiye kutameze nkabo wambwiye kutandukanye nabo ariko byo wambwiye kutabishitse yeah nawe jako nonere hasi miko gusa urunigoro urukundo gukuri mu mvura y'amahindu sinza gusiga nzabana nawe mu mibabaro kuko nje nicyo niyemeje kuko aricyo nje niyemeje uhera ubuntu uzaba ukitwa niyo mufasha uzaba witwa ukunzwe na Mr. Koko inzozi nziza narotaga nukubona ndi kumwe nawe nanurakoze ndasubijwe nanjye nzajya mpora ngushimira nanjye nzajya mpora ngushimira mwakubise wega pe wewe ninda bizi ku hagati ya eje ndamutwika je nawe ubona ninda bizi rero nkara kuri je aho nyine namucishije ndamweke ko na R&B ndabije ndi muraperi tugaruke mugaruke tugaruke afisi yindi inzira nashaka wewe tutango kubera rapure ni washaka yibisazi tujye show nigute umuntu agira ukuri kuzima yakuvuga kamenyonda ku rutare naje kwegera sogokuru ndamubaza nigute umuntu arengana kandi afite ukuri n'umurenganya akaba abizi ko afite ukuri yafashe amakaye yacu arangije arayabika arangije aratubaza ngo munzanire amakaye yanyu turayashaka turayabura arangije aradufata aradukubita turangije atwereka amakaye yacu timbarenganije mbizi ko murengana nukugira ngo niba kurenganya uzabashe kwiyakira mwana wanje iyo bayita gute bayita ukuri ni hip hop urakaze ndatwika abo nabaye umwana twagiye tujya show kinyapi dutamba kinyapi ya uno munsi mushaka gutamba dushaka gutamba amajiga n'amademone muze dutambe nimuze dutambe uno munsi turatamba ni kwirekura atamikino wakina dada wanatetemesha wakina mama tunawatetemesha sisi mavijana tunatetemesha washa fire yeah leo ni leo jameni njoo tu enjoy hakuna michezo wala mitani raba maniga hirya nino baguma bakubita amazomo baraba amajiga baraba amajiga barashushe today nije namwe nabakoreye beauty bisaba winyagatse ninda kazi genda kazi niwe ukazi je kubwo ko mwanya ariko avuga kari wakaze ngira abafana bonyine ni wowe kwicagura je simvise cyo novuga bafana twariye show ariko ntirahera show mwerere muce mujaye mwese mutubwire ukazi twamaze kujya show rero iyi niyo bita STV tanga amasho STV gifitanga ibintu byiza waturirimbiye zo mu gikatolika twadumvise oya Jesse ni mugumvise na rap swata ariko rero oya ntaza swata reka tugira uko rero sivyo kubera rero ni urumva wasanze turakora oya umviriza gato sivyo bigende neza reka twicare dukore n'uyu wewe duheje uko acaja oya nibikunda oya nibikunda oya mani itonde mu zamani man tugende genda gutero okay mugere rero mwese reka dukore ikiganiro oya ni itonde nani itonde wabonye wewe oya muhungu ariye man umva man
nagutwara ndabareka mukubitana genda mutwara mu ikibazo ni kimwe werekama biriza nimba muri ko muradodeshana nanje akanyenga ndakaye barumviriza muricana wazi ave hafi ndakwica ndakwica manu wewe have na ndakwica wewe ugenda mani reka kama reka ngenda mani reka dutore ikiganiro wasira byemera cyo wapi none wowe uri wahekwa ni kunguva kuko reka mani reka tubyiho birapfa rero byose basi birapfa kwica ikiganiro wowe uranzi jewe jaba ari ikiganiro cyane cyane rwose ubudaza nakicare umviriza reka uburofu oya nta burofa umviriza je ntabwo iki kiganiro cyane ave wowe kambe niwe n'ingofero yiwanje ave hafi wewe tori ingofero utahe tori ingofero ugende mbani yenda njya hehe ngaha nyuma oya telefone aba bodyguard baje kugutora baje hamagare manda telefone aba bodyguard ikiganiro oya sindabyemera oya sindabyemera jewe kweli muvyemeye yego basushaka tukubaza ibiki dushaka kuvugisha ibiki wewe tugomba kuganira nkuko yakuze kuva mu rero gushika ino mbwira none uvuye mu Kirundo ni nagwa twavuga none nashitse ngaha Kirundo mu komine yitwa gute komine Ntega ina hano kure muhu Ntega none ni ku mugendo umutumba wa Mariza ama ibarabara ntajyo ibarabara watu wa sekiteri ni sekiteri nawe kwera ugira ngo ntari amatara mu Kirundo ayimeshi gose nawe muba ariyo mu Kirundo ruguru y'amatara makugoza ariyo n'impuza ubuniro rwayo aho bayistariye agomba no guturuka ngo urumva ko bariko baramenya ibintu byinshi by'iwawe kuvuka mu Kirundo hengere dukore duce tuvugana oya ibyo si ngombwa ko yerekewe none mwebwe cega muramundenganya gute nonje none nk'ibi kibazo kiri he ikibazo ubwo naco basi reka dukore twese yawo ni sawa ahubwo reka dukore twese ariko ntuzosubira na miro yawe canda ibloka je naco mugabo wabanje kumpereza ibyo wanje rega navuye ku ibyo wawe ndagufitiye ideni jewe ubwo ni deni jewe ikiganiro ni deni kuba navuye iri ya ruguru rega ni kure sawa basi wavuye ruguru bisabe neza rero utekereze uvuga ati bro ndasavye andifasha ikiganiro ibyo si ngombwa nabisaba je nimba navuye none utabivuze sinkura ikiganiro kurankanga rero jewe ya je sinda udasabye ikigongo ku bintu ukoze ngaha ntaco nkora ubwira abandi sindagusabye ikigongo nk'abafana nibonye twese hamwe je ndi kumwe n'abafana abafana nabasabye ikigongwe kweri yego n'abafani banje kweri kuba naje nabi yego nanye saba ikigongo wanyonora ikiganiro sinacononye mugabo utasabye ico ndabihera none urabiheba gute je banze unkorere udasabye ikiganiro nkiyungongwe nanje yensabye ikigongwe abafani nanje shaka usaba ikigongwe nese je wonone ndagusabye ikigongwe nawe saba neza nyene uri wonsaba ikigongwe nkuko menga uri umusirikare mbabarira naje saba no ikigongwe bamufasha bro sha ndagusabye ikigongwe kweri Ani gusa suko baba bakwiye gufata umuntu. Je n'umusinatembanye n'aba bodyguard biwanje. Urafise aba bodyguard. Basanze amakari yiwanje yahetse. Barazi urumva ari ngene bimeze. Kwisi ukwitora. Kandi urakwiye kwicisha bugufi n'icyo vyize. Wowe uvuye mu Kirundo ushaka ikiganiro sivyo? Aho kuza ati bro ndasavye uhejeje gukora tuje tuvugana. Ugira ngo nundi munsi unyeneye nzokunda. Okay. None nzojya nza neza nta ngorane. Ne mu Kirundo barakunda. Bameze neza fresh bariza ari intara y'amateka hajya afite n'ibintu byiza hari ibiyaga. Hari nateye itikiye kuvonga y'ubujumbura gushaka mu Kirundo nanga. 12. Ugenda amasanga. N'amasaha y'indwi kwere wicaye. Bazi ngene twogira. Deja amaze gutwikira igana reka tubwire uko kugira bigende byiza tuje guca tupange gahunda reka ikiganiro zo guha gahunda sibyo no reka dukorane twese ntacu twasabanye imbabazi si ngombwa rero ko noca ngendera ngaho utangiye kuririmba cyane
natanguye kuririmba 2019. Ufite indirimbo zingahe? Indirimbo zitandatu. Audio zingahe na video zingahe? Audio ni zitanu, video ni imwe. Indirimbo imuhoro iri hamera ngahe wote? Suba audio nayereje 50 ko nakoreye mu Rwanda. 50 mu Rwanda. Yego. Ibihumbi 150 hafi by'amarundi. Yego. Yego gose niho nakoreye. None indirimbo imwe niyo wakoze 50. Audio gusa. Imwe. Yego. Izindi nazo wazikoreye he? Hariyo nakoreye muri Militach. Aha ni mu Burundi. Oya mu Rwanda kwa Rudoviko. Hama ni gikishatumye kuntu kusa n'umuntu atari n'umusani. Kubera iki? Wakunze iki? Wewe usenga he kwa? Senga amapenikote je. Amapenikote bararirimba imizi. Bararirimba. Kuririmba rega ntaho bihuriye n'urusengero. Yego. Mba kuririmba naho bihuriye n'urusengero. Hari ukuntu ugeze mu rusengero ufata umwanya waho nyene akaba ari ugeze mu muziki. Ugeze mu mwanya w'umuziki n'udukobwa ugafata ugashira muri video ugasomagura. Ibyo nakazi ugasomanywa kandi usoma gute? Na ibintu byo gusomana je sisomana. Uravuze umusheri none? Je nta musheri mfite. Umugore? Niyo ubahe uribanaho? Je ndibana. Usanga ukora iki mu bundi buzima? Ubundi buzima ndi umworozi. Umworozi umufugaje, umuntu yorora ibitungo. Ibitungo. Tunzi kirere. Dufise inka. Mufise cyangwa ufite? Umba sizi wanye? Nizo ntazo. Hari izimiye kubera mba muhira. Muhira mu Kirundi. Mu Kirundi. Yego. Ubu rero uvuga ngo mba mumusana. Yego kweli ubona. Ariko ntusa n'abasani no kuri Kimana. N'abasani kweli. Bose n'abantu nyene bakijijwe. Ubu zindi koro neza kugira ngo bapene gote bameze fresh. Bameze neza. Niyo no iduza nkuko buriyanga y'umuntu yaje mu busa. Tugushimire cyane rero bro. Urakoze cyane kweli. Abantu bakumenye ndabizi. Abantu bakumenye bamenye Mr. Koko afite indirimbo zitandatu, video imwe, akora indirimbo mu Rwanda, igishina amahera menshi ni umworozi sivyo no? Yego. Ni fresh u? Ubu ntangorane kweli. Konyura ngare. Merci beaucoup. Sawa nawe urakoze. Ugendo gwiza sharwa. Urakoze cyane. Merci nawe. Brother tumarire rero umuntu mbere ibi n'ibintu bita mu cyongereza ama challenge bigeragezo. Sasa rero ariko uravuga ubuzima bw'umuziki wawe. Neza ko bavyumvise. Umva muri uracafise ndo cyo kwandanya uririmba. Ndoto ndacafise mbandanya ndirimba. Nubwo hari umuntu wafise ubufasha bwo kumfasha, iyo mfasha ko ndacyari umuntu wasi cyane. Yego. Nusaba support yanyu. Mwese muhurikirana. N'ababana nyakuntera intege nabajya bamfashije mu muziki yanje imwe nakoze. Nonga ndabashimira sana. Babandanye bamfasha. Na Mr. Buguchi ari mu Bwongereza ashishikare kumfasha nkuko abikora nk'ubunye. Mane mweza giye cyane. Tugushimire cyane kandi biza kuza murashimira babafashije. Merci beaucoup. Tugushimire twabanye fresh. Ego twabanye fresh nubwo ibintu byabaye ibintu by'ibigeragezo. Je nagufashe nawe ubwa mbere mbona abandi baza bagufata nababwo mubaye kweri. Nkura n'ibigeragezo. Je nawe nibaza ko ari migaro gusa. Me gusa nabonye kari urafatirwa cyane mu kazi kawe. Yego urafatirwa gose. Tena mubawe sana. Andi aba journaliste bose tumaze guhura bambwira ko bahura n'ibi bibazo. Mugabo wewe rero kubera ndavyibonera amaso ku yandi mbona umenga uhura n'ibibazo byinshi noneho navyo byanshikiye barabibonye ngene nagufashe. Yes, merci beaucoup STV. STV ni logo yacu STV. Amaze iminsi igihe kinini nta yamba ariko ni televiziyo yacu, televiziyo yanyu. Kandi ubu turiko burahari ku bantu babwifuza. Burahari ku gaciro kameze bien uza inbox umuntu agaca kuzanira. So twizere yuko mwaryohewe na show. Twongera tubasaba kubandanya mubashigikira nkuko mwama mubikora ku ma share. Iyo wabonye ikiganiro ukagikunda gihereze n'abantu bw'ibintu bigende bien. Ukagihereza abandi abakomantere yanyu niyo havamo impanuro niyo hava ivyiyumviro dushobora gukorera kuko tubikorera mwebwe turaba komantere zayo niho mufitiye inzira yo kuduha ivyiyumviro cyangwa ko muba mwifuza ibintu cyangwa mugahanura abantu tuba twakoranye nabo nk'abantu cyane cyane bashwana bagira iki ariko murabona ko abantu je dukoranye ushaka kuze n'akanya bahamara gute usubira inyuma ibintu vyahetse. So inzira yo rero twagohewe umusani wacu kipaju peti yangu tera imbere
ukomeze ukora nkuko bikunze ariko umunsi uzobona yuko umuziki utakiri kandi swing yawe uzuca ubihagarika. Oya man, sizokumva ko umuziki utazokwigera ubiswi ngiwanje. Urashobora gukizwa birabaho. Oya kubera umuziki naho nse mubere mama wanje peut-être n'umusani arakunda umuziki muzeye wanje nawe nuko nyene kaziki ndakaririmbye ni waba mbere kumorera challenge umva no hagarika umuziki gute ahubwo notera intege abantu bose bakunda ibikorwa by'wanje Alison Kibajubaju bashishikare ku ma support kubera mbandanye ndoga shike kuri kigashaka kuzoshikako. Merci beaucoup STV, bye bye, dusubire kuri kiganiro. STV, every story matters.